urukino rw'umupira w'amaboko basketball rugiye kugira iyindi sura mu gihugu cy'u Burundi nkuko vyatangajwe n'ubuyobozi bw'umugwi wa Aigle Noir Club Sportif. Impinduka mu rukino rw'umupira w'amaboko zigiye kuboneka hashigweho gahunda y'ihiganwa ku rwego rw'igihugu, imigwi yari yarazimisubira ihaguruke. Ibi bikaba vyatangajwe na Fabrice Niragira avugira umugwi wa Aigle Noir Club Sportif mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri wa 21 mu Kakaro umwaka wa 2021. Ubuyobozi bwa Aigle Noir Club Sportif bukaba bwatangaje ko Apotre Jean Paul Manirakiza ari we yahiswemwo ngo azokwitoze mu kibanza cyo kurongora ishirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi FEBABU. Amatora akaba ategekanijwe igenekerezo rya 8 Myandagaro umwaka wa 2021. Iki kiganiro cy'uno munsi ni kiganiro kigira kabiri kijanye na basketball uko mwibuka hariho conference de presse twateguye tubabwira yuko hariho byinshi tuzobabwira nkuko rero twe twabamenyesheje mikorano ryabereye muri Hokagof. Aigle Noir irashaka iboneka iterambere ry'umupira w'amaboko basketball, iterambere rivuye ku mukinyi rikongera rikamusubirako. Twari twabamenyesheje yuko kugira dutere imbere turi kumwe twese muri basketball dukeneye indongozi zirongora ziyemera zifata ingingo ku neza y'iterambere rya basketball zikongera zikarihagarikira. Kuri ivyo rero twari twabamenyesheje yuko abantu bose bitwaza ngo bashigikiwe n'uyu cyangwa uriya bazihagarika, kuko Aigle Noir ifise umukandida wayo uzokwamamariza mu matora yimirije muri basketball. Twihweje amategeko icavuga amategeko agenga amatora icavuga, umukandida w'inyamunyu turamufise kandi abishoboye ari ngaha bitwebwe. Uwo mukandida wacu rero n'uyu afise intumbero yo guteza imbere urwo rukino, n'uwo yitabira inkino za basketball akazikunda kandi akanazikurikirana, n'uwo ari dynamique mu bajene kuko murazi yuko inkino za basketball zikinwa n'abakinyi bakiri bato. N'uwo azohagararira urwo rukino mu gufata ingingo zibereye, mu kurondera uburyo bukwiye kugira ishirahamwe rikore neza, iryo shirahamwe rikoze neza kugira n'abakinyi bamererwe neza. N'uwo azoza yitaho iterambere rya basketball muri rusange kuva i Bujumbura gushika no hagati mu gihugu atantara n'imivuyemo. Uwo nawe nta wundi twashize imbere mu Aigle Noir ni Manirakiza Jean Paul. Musaba Honorable Reverien Ndikuriyo mu ijambo ryiwe akaba yamenyesheje ko indongozi nziza ituma igihugu gitera imbere. Akaba yahamagariye uwize kwitoza mu kibanza cyo kurongora FEBABU kuzana discipline mu rukino rwa basketball, gupanga championnat national ya basketball, gukomeza competition kugira n'ibindi bihugu bibone ko mu Burundi hariho basketball iri ku rwego rwiza, no kuyaga n'abarongoye federation za basketball mu ntara zose zigize igihugu kugira basketball itanga umusaruro uboneka. Nagende yitonde agire yerekane abapresident bamwe bari ngaha mu ntara imwe yose, turabe Gitega kapitali, Yange Igo, Imbeya, sinzi ko ari yindi ugasanga ni zibiri, abana nabo baruzuye. Naho byo kwanga tuvuga tuti Jeto, Musinzira, Senede, Kristeruwa championa. Duharura imigwi 8 gize championnat national, ine y'Ibujumbura, ine ya ruguru mu gutangura. Naho wocu ufata fête de placement tuyitanga 500,000 ku mukinyi ku ikipe y'ide place. Y'Ibujumbura y'ide place 4 millions imwe, iyo ruguru y'ide place 3 millions et demi fois 4 plus 2 fois 4 égale 22 millions. Ufasha arbitrage nangahe? Ufashe kumoza nka 5 millions 4 3 2 ayo mahera ni menshi kugira ngo habe championnat national ya basket. Basket igire visibilité umwaka wose. Match rero tu abakinyi bakomeye
habe competition nyene imwe bavuga bati mu Burundi igizo karani miliyoni siniko senkani tuza kurondera umuntu azitanga tukatumwitirira iyo championnat ya basket ivyo yega ni mu ntango ni kumunagira kandi bizotangura n'umwaka sinzi ko Rowita azotsinda yatsindije tangu iyo byashara ndo ko tuvuga tuti iyo byose ari ikintu gituma bikwega navuga na president w'amasosiyasiyo mu ntara ugasanga nta n'imipira itatiriye ya basket muri association nabwiye bararondera imipira amajana 4 ntibazigize gushika mu kwezi k'umunani ya basket bagende bazoshye bapriya y'amasosiyasiyo iba imiki batumikwa yindi ko na federation ya football ifite amakontenere menshi karaza bashiremo amajana ngahe ya basket abantu bese bikine basket mibarabara ugomba kubika mu nzu ubike mu nzu tatize kwa abantu batangukira mu rupanga ariko mu rupanga ari hotel ya basket